Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Bavukanyi muri Kristo Yesu, tubaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu kiganiro Saveur Divine, aho tubwirana ijambo ry'Imana kugira ngo dukomezanye kandi twuzuzanye biciye mu ijambo ry'Imana ari ryo duhagararako. Turagomba kubaho ubuzima bwo guhanurana, bwo gukomezanya, bwo kuzuzanya, kubera yuko turi mu rugendo. Umwana w'Imana wese ari mu rugendo kandi ari ku rugamba. Ni urugendo rutugeza mu bwami bw'Imana. Turi ku rugamba twese kuko turanigana na Satani n'abadayimoni. Satani ni umwasi w'ibyiza, nico gituma adutega imitego myinshi. Azi ibyo twasezeraniwe, aragomba gukora uko ashoboye kose ijoro n'umurango kugira ngo ntituzoshike ku byo twasezeraniwe. Ariko nitwaguma mu ijambo ry'Imana, tukaguma mu buntu bw'Imana, Satani tuzomutsinda, Satani tuzomunesha kandi tugendana intsinzi kuko Yesu yaramunesheje ku bwacu. Turaba ijambo ry'Imana rero tuza guhagarara kuno munsi riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 imirongo ya 25 na 26. Haravuga ngo nico gitumye ndababarira nti ntimukaganyira amagara yanyu ku byo muzorya cyangwa ku byo muzonywa cyangwa umubiri wanyu ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya cyangwa umubiri nturuta imyambaro? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mu ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cyane? Tuvugane ku ijambo rivuga ngo ntimukiganyire. Amaganya ni mabi. Iyo umuntu amaze kuzura amaganya, haba hariho umwiheburo. Aba yafashe ibihe ariko aracamo, ibibazo afise, ingorane afise, ibyo byose akabyipima ko wenyine, akaba abona yuko arafise ahagarukira wenyine. Ariko umwana w'Imana aragomba kumenya yuko arafise uwumugwanirira, arafise uwamuneshereje. Iyo tumaze kuba turiko turiganyira, ntidushobora no kubaho ubuzima bwo gusenga, kubera amaganya. Umaze kuzura agahinda mu mutima, aho uri uja mu ntege nke. Ariko iri jambo tubona umwami Yesu yavuze ngaha muri Matayo igice cya 6, Imana iragomba yuko tuyigirira icyizere, tukayihanga amaso. Nubwo tuba turiko turaba mu bihe bitatworohereje, turiko duca mu bihe bikomeye cyane, ibi bihe nyene aba ari byo tubwira tuti nubwo bimeze uko, nubwo bigaragara umenga birakomeye, wabihewe ntukomeye, kuko ndafise Imana ikomeye kugusunja, irakurengeye cyane. Ndafise umutabazi, ndafise uwaneshereje. Yesu abwira abariko baramwumviriza
abihanikiriza, abahanura, abinginga ngo ntibiganyire, ntibagire uruhagarara mu mitima yabo. Arababwira ibyo murya, ibyo munywa, so wo mu ijuru arazi yuko mubikenera, ariko gira umwitwarariko w'ubwami bw'Imana. Iyo tumaze kuba twitwararitse ubwami bw'Imana, Imana nayo irazi ibyo dukenera, irabituronsa ku bw'ubuntu bwayo, ku bw'imbabazi zayo. Imana irabona yuko twayihesheje icyubahiro, irazi ingene unanirwa, irazi umwitwarariko ugira ubwami bwayo, irazi ibyo wihanganira, irazi ibyo ucamo. Reka ndakwibutse yuko Imana n'umutabazi. Imana ntizoreka kukugirira neza niwitwararika ubwami bw'Imana no kugororokera Imana, ugahimbaza Imana. Ibihe birakomeye, ufise ingorane, urasugerejwe impande zose, ariko ukomeje kuvuga ukwera kw'Imana, ukomeje kuvuga ukugororoka kw'Imana, ushishikariye kubwira abandi ubutumwa bwiza, ushishikariye gushingira intahe abandi ubabwira yuko Yesu akiza, yuko Yesu agira neza, yuko Yesu ari umutabazi, yuko Yesu ari inzira, ari ukuri, ari ubugingo. Imana nayo izokugwanirira. Imana iraheza ikitwararika ivyawe. Reka dusubire turabe irindi jambo riri hariya mwikete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 4, duhere ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Paulo yandikira ab'Afilipi iki gihe yarapfunzwe, yari mu munyororo, yari muri gereza. Paulo yari yaragize urugendo rw'ivugabutumwa bwiza, ashika mu gisagara c'Ifilipi ababwira ubutumwa bwiza. Iki gihe Paulo yabandikira yari mu munyororo, yari muri gereza, ariko abahanura gushikama bakomeze kwizera Imana. Paulo ugiye kuraba ibihe yari arimwo, ivyari gutuma Paulo yiganyira, ivyari gutuma yihebura byari bihari, kubera yari karababazwa kubw'ubutumwa bwiza, ariko ashishikarira kwizera Imana no gukangurira abandi kwizera Imana, guhanga amaso Imana, Kristo Yesu, gutabaza Imana mu bihe ivyo ari byo vyose. Arababwira ati ntihagire ivyo mwiganyirako, arababwira ati ivyo mukenera biriho, ngo ariko ivyo nyene mugomba ni mubimenyeshe Imana, musenga Imana, muyibwire ivyo mukeneye, muyinginga, kandi nyuma ya byose mukengurukira Imana. Umwana wese muto afitiye icyizere papa wiwe, se wiwe, azi yuko uwo muntu ashoboye byose. Arazi yuko umugabo wa mbere akomeye muri ino si ni umuvyeyi wiwe, arazi yuko amugwanirira. Umwana mutonya asaba ikintu se, kubera azi yuko se wiwe arashoboye. Tugirire icyizere Imana, twinginge Imana, tuyisenge, tuyikengurukire. Si ngombwa yuko ibyo dusabye Imana, reka ndabivuge, duca tubironka uko. Imana yoyo ibona ibidukwiriye, ibona ibyo tugirira akamaro. Nico gituma ku murongo w'indwi Paulo yavuze ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu n'ivyiyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo hari ibyo dushobora kuba twari dukeneye tubona yuko byotugirira akamaro, ariko Imana ikabona yuko bitotugirira akamaro. Imana ntibiduhe kubera yoyo ibone bidufitiye akamaro, akaba ari byitushikana ko akaba ari byiduha, ikatwuzuza amahoro mu mitima yacu. Nubwo ibyo bintu tubibuze kandi twari tubikeneye, dufise amahoro mu mitima
yacu. Nitwiganyire, nituje kugira amaganya n'agahinda mu mitima. Ibyo dukeneye byose tubimenyeshe Imana. Aho uri kuraca hose ndakwinginga mwene data kugira ngo winginge Imana. Ibihurimwo birashobora kuba bikuremereye, urashobora kuba unaniwe, bimenyesha Imana. Nugirire icyizere Imana, Imana nayo izokugwanirira. Kandi noneho hari intambara nyinshi Imana itugwanirira, tuzi nizo tutazi, kandi izo tutazi nizo nyinshi cyane. Hari imyongo itujabutsa, hari imisozi duha kurenga, kuko Imana n'umutabazi wacu ihora iri maso ntisinzira. Iyo tutariko turabona, Imana yo irabona. Imana iratuzi, izi byo turiko turacamwo. Twitwararika ubwami bw'Imana. Nubwo umerewe nabi mu mutima wawe, komeza kugira ineza, imigabo n'imigambi yo guhimbara Imana, guhesha Imana icubahiro. Imana izokugirira neza. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, ababere umutabazi, abanezereze. Ineza yiwe ibasangaho muri Yesu. N'umwami w'abami, kandi araza vuba, azanye ingororano kugira ngo agororere abamukoreye bose. Amen, amen.